bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje turabaramukije tubipfuriza kuroranirwa no gusangwa iteka bamwe bose aho bari ni Axia Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Uno munsi tuje kugira ngo tuganire ikiganiro kidasanzwe kubijanye n'itunganywa rya Ecclesia cyane cyane mu kiringo umwungere wa Ecclesia novuga nti aba arangije ubuzima bwo ngaha kwisi, mbega hakurikira iki, mbega habiki, mbega bigenda gute mu vyukuri hariya i Roma, baca bitunganya gute muri ico kiringo canke abafasha mu bikogwa mu mwanya umwungere wa Ecclesia aba yitavye Imana baba ari bande. Tuje kugira ikiganiro kandi inyuma gatonya yuko twaraye turonse umwungere wa Ecclesia Katolika yahisemwo izina rya Papa Leo wa 14 turaza kandi kuvugana kubijanye n'uwo mwungere gatonya. Dufise rero umutumire adasanzwe, turi kumwe n'umuyobozi w'igisata cyo mu nama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi kijejwe ubutumwa n'inyigisho ndoramana muri Ecclesia Katolika y'i Burundi, Patiri Eugene Nsanzerugeze, umusacerdote w'umukama. Turabakiriye kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Turaje nkuko mwavyumvise tuje kugira ngo tuganire kuri novuga ngo kino kintu kidasanzwe, iyi suje idasanzwe yikiringo Ecclesia Katolika kwisi yose irimwo uyu munsi. Mbega mucumva urupfu rw'umwungere wa Ecclesia muri Ecclesia mwavyifashe mu gutega padri? Ego rakoze cyane. Urazi ko iyo serupfu ateye nogira nti ururimi ruragobwa, amajambo arabura, ko tuba tubuze iwacu, ariko rero tubuze umuvyeyi, wabuze umuvyeyi wa Ecclesia Katolika Papa Francisco. Birumvikana ko twese twaguye mu gahundwe tukabara cyane. Nuko koko nkuko mubivuze urupfu rwa marubabaje, baravuga ngo toute séparation est dure, mugabo iyo bishitse naho ikaba ari gutandukana n'abantu umuntu butagisura kubonana ngaha mu buzima bwo kwisi. Birumvikana mbega muravuze mutinye n'umuntu wese ahari arahungabana, mbega hariya i Roma ku mugwa mukuru wa Ecclesia umwungere aba avuye mu busho mutima kumbure umukama abamuhamagaye, mbega hariya i Roma ibintu bice bibandanya gute, bice bigenda gute mu mwanya umwungere wa Ecclesia yitavye Imana? Ego rakoze cyane. Uravyibuka mubyeyi wacu Papa yasandavye itariki 21 kwezi kwa kane uyu mwaka mu gitondo isaha 1:35. Ico gihe rero uko bica bigenda, hariho abajejwe kubanza kubona by'ukuri ko yitavye Imana, hanyuma bagaheza bakagira aho babimenyesheje. Hariho rero umukardinali yitwa Camerland Papa yatoye, aheza akabona akemeza icese ko Papa atakiriho kandi akabisimira. Igice gikurikira ni guca amenyesha usanzwe akurikirana ubuzima bw'ubutumwa bwa diocese y'i Roma, General de Rome, yunganira Papa kuko urazi ko Papa ari umwepiskopi diocese y'i Roma, mugabo kubera ubutumwa afise bwinshi hariho umukardinali aca akurikirana ubwo butumwa. Niwe rero aca bikirwa ubwa mbere kugira ngo nawe asambirize iyo nkuru nziza mu gihugu c'Imana bagasanzwe arongoye nk'umwepiskopi wa diocese. Ubundi amenyesha ni userukira abakardinali, bamwe bafasha Papa mu kurongora Ecclesia no mu gutora umusubizi wiwe mu gihe bishitse, umusubizi wa Petero mu gihe bishitse warahari akaba yitavye Imana. Nawe rero uyu mukardinali araheza
agaca amenyesha abandi bakardinali bari ku isi yose, akababikira abaserukira ibihugu byabo hirya no hino basanzwe bafite imigenderanire n'u Vatikano, akabikira intumwa za papa, aserukira papa mu bihugu bitandukanye kugira ngo nabo baheze babimenye. Ikindi acakora uwo muserukira abandi bakardinali acatuma ko unyene abakardinali kugira ngo bace baza kwitegurira kugandarira hamwe, ari nako bategura kuzoshingura iteka uyu mupapa aba yashengeye. Ico gituma Ecclesia itegekanya iminsi 9 yo kumugandarira. Iyo minsi 9 bakagira bati hagati y'umunsi wa kane n'umunsi wa gatanu barashobora gushingura umuvyeyi babanje kumusanzwe kumusabira iminsi yo kumuherekeza ibisanzwe. Munyuma rero hacakurikira gutegura ingene amatora azogenda. Hariho iminsi 15 yo kuba bararindiriye abatarashika, kuko amategeko avuga yuko bashitse ku munsi wa 20 baba bahari bose baheza bagatangura ibijanye n'amatora. Mbega ayo matora ni bande baba bayatumiwemwo, bigenda gute? Uko bimeze mu nyandiko bafatira ko mu kuringaniza ibijanye n'ico kiringo caho papa aba yasandavye hamwe n'ibijanye n'amatora, inyandiko y'umuvyeyi wacu Papa Mweranda Yohani Paulo wa kabiri yasohoye itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 1996 yise Universi Domini Gregis, yageze gushira mu Kirundi no kunogira nti umwungere w'ubusho bwose bw'umukama, rero ubutumwa bwa musubizi wa Petero nubwo kuba umwepiskopi niko w'Iroma, ariko kandi umwungere w'Ecclesia Gatolika ikwiye isi yose. Abatora rero nabo bakardinali baba batararenza imyaka, batarashikana imyaka 80. Kubera iki bagira bati iyo myaka yubahwa, uciye yongera ko rero ibyo bikorwa baca bashinga papa amaze gutorwa kuri iyo myaka birashobora kuba umurengera. Ntabwo rero baba batarakwiza imyaka 80, naho yo yikwiza ku munsi bagapfa, iyo ntajamwe. Ariko kandi batumira n'abandi bajyanye bavuga ko bakukurutse bari imyaka 80 kugira ngo muri iyo minsi tegura amatora hariho ibiganiro by'ibitari congregation baza barasangira kugira ngo iyo nyandiko bayizirikane, babazanye ibibazo, banamenyane, nuko bayage kugira ngo bitegurire urubanza rw'amatora. Mu ntunge mfatiye ku yandi matora y'abandi bubahwa mu bihugu, haraba umwanya wuko bamwe bose kumbure uvuga ati nka hamwe ntowe jewe norangura noshitsa ibi canke biriya. Mbega muri iyo myanya mwise mwavuze yuko yitwa ama congregation, aho abakardino baba bariko barahura, ako kanya karabaho kuko hagati yabo umwe wese ashobora kuvuga ati jewe nkamwe ari jewe nizewe n'umukama, ndabona intumbero yanje yobiye. Ni ukuvuga ico gihe ko batarinjiranye zina mu bikorwa by'amatora, ni kiringo nyene kigenewe ibyo cyo guhanahana icyiyumviro, cyo kuyaga hagati yabo, cyo kumenyana, cyo guharira ku bijanye n'indinganizo y'ayo matora, bafatiye ko nyandiko y'umuvyeyi wacu Yohani Paulo wa kabiri. Ibyo hagati yabo nta kibazo ku kubihanahana ko bisanzwe, kuko n'akaryo ko kumenyana, hanyuma kumenyana aka kumbure aho yoshimikira baravye ingene kumbura akora. Ibyo byose bica binabatuma ariko baratora bagira bati kumbura wo tumbereza amajwi kuri uriya, twumvise ibyo yakoze, tukumva ingene avuga, tukumva ibyo bamuvuga ko, usanga byunganiye Ecclesia. Mbwa gihambaye nuko bareka nugira imitima w'Imana akabayobora, bagashira imbere ineza ya Ecclesia yose aho kurondera kumbure imbungu z'uri cankuriye. Mbega muri uko kureka mutima menda akabayobora, bigenda gute neza na neza rero mu mwanya mu gihe c'amatora? Ni kuvuga ko hariho abihebeye Imana bategekanijwe
babiri bafasha n'abapatiri enfin ushobora gusanga umwe n'umukardinale yitwa Cantalamessa asanzwe ari we yunganira mu bijanye n'imiherero kwa papa ariko n'ubundi ntabona izina ryiwe hari imizirikana umwanya bafite wo kuzirikana ku bijanye n'ubuzima bw'Eklezia ku bijanye n'ubuzima bw'isi uko isi imeze ubu ibibazo bikuru Eklezia ifise isi ifise kugira ngo bafatire ngaho abakardinale kumenya uwo babona botumbereza ko amajwi hama ntibagire yuko bakisumanya ibintu yo gusenga n'ibisabisho no mu gutangura biyemeza mutima mweranda byamweterera akorera kuri ibyo byose kuri izo nyigisho kuri iyo mizirikano bagirishwa n'ababatora murakoze cyane mwavuze yuko hisongwa ubwo rwandiko rwa Papa Paulo wa kabiri umenga nimba ni Papa Yohani Paulo wa kabiri nako kumbure imbere yaho hoba hariho izindi nyandiko mbega ubwo rwandiko hariho byinshi gwagwaraje novuga ruzana nka bishasha canke boba babandanirije aho Eklezia yari isanzwe igeze rego urabona Eklezia irateje imbere uko tubibona biringanije isiko byari bimeze mu ntango y'Eklezia bavuga ko mu ntango y'Eklezia ibyo gutora nk'uko abakardinali byari ko bitangura byaje biraza buhoro hanyuma ugasanga hagera igihe n'intwaro zikavyivangamwo bagira bati dushaka naka bakaremera abana bariya nuko ugasanga rero uruntu rurahavuye rujamwo iyi rero inyandiko ya papa iratomora cyane nk'ibijanye no kwirinda kwinjira mu gitangwa iki gutega amatwi cyangwa umusaya abo b'intwaro ya politike bashobora kwemera ibi kwemerana kibi kumuremera kugira ngo kwemera abana kugira ngo baze bashire aho uyu muntu ashaka kuko bimaze kugenda gutyo Eklezia ntiba ikibaye wa muryango w'umukama wegeranya wose hacaca mu gihe tudumbi n'ubuntu ko kwirondera murakoze cyane nuko rero twaraye turonse umwungere wa Eklezia Papa Leon wa 14 mwatubwiye yuko inkuru y'umubabaro cyane cyane urupfu rw'umwungere ntawe rudahungabanya mbega mwumvise hasamiranye iyo nkuru nziza naho yuko turose uwundi mwungere umusaserodoti w'umukama mwavyakiriye gute mwene wagira nti nkakurya Bikira Mariya yakiriye isuka ry'umwana wiwe yego kurya tumwe bakiriye isuka rya Yesu Kristo bwa mbere bari bajonjogoye mu nyuma karakanyamuneza ka Pasika yari yareruye guhimbarwa twereka yuko umukama ntiyigera heba Eklezia yiwe ariho abigeze kuvuga bati bategeye kumutwereka guma hasi umwotsi wirabura nkagira nti rega ntibwerera inzara bwerera igihe hageze mu cyonga baramuduha yamuduhaye haleluya ngo gushimira Imana kabisa rero bikenguruka hanyuma ariko nyene wamenga hatevye wamenga bamaze umwanya munini niko vyama ntivyigera binyaruka canke ngira hari naho biteba gusumba hake muzi yuko mu cinjara ca 13 byashitse umwaka w'igihumbi 1938 aho abakardinali byabagoye gutora bakamara imyaka 2 n'amezi 9 imyaka 2 n'amezi 9 baza batora byantu basubira iwabo bagiye kwiyumvira bagaruka hagera igihe rero abanyagihugu ndako abakirisu barashakura kuko bari barushe bati rero tugomba tubugarana bacara kugarana ati muzuhara mu amazi n'agakate kumye baravuga yuko naho bari gisenge bagikuye ko amategura kugira ngo izuba ribakubite banyarutse torere babahe umukardina umupapa biratungana mugabo urabona yuko abantu barandurwa no gutenyenya isaha cyangwa amasaha abiri ntaswe abo bamaze imyaka 2 urumva rero
ibisanzwe ko umuntu agira ati umuntu abashashaye rabo uwo mwungere mushasha kandi nibisanzwe bagira bati yatevye buryo yindi umuntu ukunda ushashaye burumengo umwanya uratevye none rero uwo mwungere aje koko tumushashaye nkuko mubivuze kuko ntawo himbagwa nuko intebe y'umusubirizi wa Petero yomara umwanya munini igaragara mbega uyu arayatowe naho kumbure hakiri vuba hari ico mwoba mwarimu muziko mu mabanga yaragiye arazezwa byo hava bituma twovuga tuti mbega uyu turonse mu vy'ukuri ninde nko baba ariko baratwumviriza canke bongera baraba ibiganiro vyacu uyu mwungere atowe hanyuma agahitamwo izina rya Leon wa 14 ninde nta kiri no mvuga ko kuko aracari kare turetse ibiri kana bumenyi usanga ari byinshi nibaza ko igihambaye nuko utegera ko umutima mwiza turuka ashaka yego avuye ku mugabane wa Amerika kandi akomeye cyane twaheruka ari muri Amerika y'Epfo haje muri Amerika nyene urabona ko kera twari tumenyereye ko abatariyani gusa baraciye igihe ubona kuva kuri papa uyu nuzeye Jean Paul II Paul wa kabiri hanyuma Benedicto 16 hanyuma kaza nuzeye Francisco abatariyani ego n'Amerika kiza kize mu kama ikwiye kwisi yose bose birashoboka igihambaye nuko umutima mweranda baba mukundiye akayeza akabafasha gutora hanyuma ico ndamuzi ko nuko yahora aromboye igisata kijejwe abepiskopi mu ntuze mu ndinganizo y'Vatikano mu butumwa rajejwe ico cyarimwo hanyuma kubona yatoye izina ya Leo wa 14 urumva asubira Leo wa 13 yarabaye umwepiskopi yafashije cyane kuko niwe yinjije nogira nti ecclesia mu kijana ca 200 kuko yatoreye iryo bantu mu 1878 aheza 1913 umva iyo myaka 20 ningahe n'itanu yose arongoye ecclesia ko kintu gihambaye akari umuntu cyane yitwaritse ibijanye n'iby'imibano bijanye cyane abakozi hariho inyandiko yanditse mu 1891 yise Rerum Novarum aho yerekana gushaka kuzana guhindura byose bishasha yifuza ko byose biwa bishasha agashimika cyane kuri abo gateka kw'abakozi mu gende yabo n'abakoresha kugira ngo bubahirizwe nibaza rero ko n'uyu aje arabona indamutso yo yambere yagize ati nimugira amahoro kurya Yesu yayibwiye abigishwa biwe igihe ababonekeye ayo mahoro atangura mu mutima bw'agashishikana mu nda igishishikana mu mubano no mu kibano ntabishe no muvuga ko ndetse ko nibaza niba yerisuzumye Miranda ko mu papa nakorewe wa 13 ko nawe ashobora gufasha ecclesia guteza imbere gose ayo mahoro mu mpande zitandukanye afatira ku butungane kuri ku rukundo murakoze cyane ni turacari mu ntango nyuma gatonya yuko tumutangarijwe yuko atowe mbega uko bisanzwe bikurikirana nk'ubu kumbure mufatiye no kuri za nyandiko zose zigenda zizerekana ingene ubwo butumwa butunganijwe nk'ubu ibintu nyamukuru aheza agaca yihutira gutangura gushika ko gukora biba ari biki abona nk'uyu munsi habaye imisa yo gushozera ya conclave ya nama y'abakardinali no kuvuga ko mu minsi mike hazuba umushikiriza icese mu isengero ryiwe Yohani Biratran isengero rikuru naryo twita umuvyeyi isengero ry'iyandi ma ecclesia yose amasengero yose yo kwisi katolika ico gihe rero haca haba inkuka y'imisa tubwo namwe n'abandi bakiri
abakristo batari bake bakaza kugira bashigikire bakire umwungere mushasha isomwa n'userukira abakardinali kuko ni nawe acaheza akamambika n'impeta nk'ikimenyetso cy'ubw'ubunywanyi bw'Eklezia yo ku isi yose nawe ego hanyuma rero n'akaryo ko guca amenyesha imigambi yiwe twabimenya hageze. Murakoze cyane kumbure bari bashobora kuba badufatiye hagati tubutse yuko turi kuri Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima tukaba twiyumvira yuko kino kiganiro kibunguye byinshi kandi ibyinshi twama turiko turacisha kuri runo rubuga nibiganiro biduha umuco ku bya Eklezia biduha umuco ku buzima bw'abantu n'ingene umuntu yo kwifata kugira ngo mu vyukuri akiruruke kugira ngo umuntu ashikire iryo teka Imana yamuremeye kandi Imana imushakira none tubasabe murengane mutagize sabone mutagize like canke commentaire kugira ngo muze muronka ibiganiro vyacu igihe cyose hagize ikiganiro dushizeko none musacerdote turiko tugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro cacu mbega umukristo ashaka kuvyifatamo neza ashaka kubaho neza yo kwakira gute canke yogira inyifato iyihe mu gihe habonetse umwungere mushasha wa Eklezia ubwa mbere ho dusubira inyuma gatoyi abo bakardinali nogenda igikorwa baranguye igikorwa c'Eklezia yose ibibega n'iby'ukuri ubwo ntitwibagire yuko kandi na papa bivuga muri yanyigisho nababwiye ariko asozera agira ati iki gikorwa kizobe koko igikorwa c'Eklezia aho umukristo wese ku mavi asaba yifatanya n'abakardinali kugira ngo umukama aturose umwungere amunogeye kandi natwe aheza akaturesha ku Mana kumva rero yuko icyo gikorwa kitwebwa twese kirahambaye cyane turonse umwungere mushasha twumve ko kuri twaba twamusabiye iminsi yose mu mwuka y'imisa bisabisha birumvikana kirashishikara mugabo igihambaye nuko tugira gwacu yigisha dushikiriza kurya Yesu agira ati urunkunda so uvuga mukama muga n'urambura cyo dawe mu ijuru ashaka kumuteka iteka kumakira neza kugira umutima w'ubwuzu uzomwakira yigisha tuzoshikirizwa murakoze cyane reka tuboneho kubakengurukira kubo kumbure batavyumvise neza n'umusacerdote arongoye igisata mu nama y'abepiskopi katolika kijejwe inyigisho ndoramana muri Eklezia Katolika y'u Burundi mukaba mwumva yuko arangirije no ku majambo mazima gose mbere ajanye n'ubutumwa ajejwe mbere kubera ivyo twizigire yuko tuzoronka n'umuco no kubindi musacerdote kumbure mutwemerere igihe tuzoba dukeneye ko mutuganirira vyimbitse kubijanye n'inyigisho z'Eklezia mu mpande zitandukanye muze mudutera iteka nibisanzwe biri mu butumwa bwacu ego murakoze cyane turabakengurukiye reka tukengurukire n'abasangiye natwe kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera inyuma ya kamera yari Melance Ndayikeze umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV tukizigira yuko mugumana natwe kandi ntizohengeshanya kubashikiriza ibiganiro vyiza ibiganiro birimwo umuco udasanzwe nk'uwo mwejeje kuronka turabasezeye naho ubutaha.